Nabaga rero namwiriwe mvaye naho mperereye mwebwe musanze mukurikirana ino YouTube channel ya Murundi Daily Show. Nongere me ikaze namwebwe ari hirya mbere muje hano kuri ino YouTube channel ya Murundi Daily Show. Njyewe tuyagani Minani Jean Claude nkuko bisanzwe sanzwe basangiza ibijanye n'ubuzima bwa misusi abarundi tubayemwo sanzwe basangiza ibijanye n'imikino itandukanye aho kenshi kuri ino YouTube channel bisanzwe tuyaga maze tukigishanya ibi na biriya tukanaterana intege kuri ibi na biriya kugira ngo umuntu agire ico yoshitseko mu buzima. Rero uno munsi nashimye ko tuyagiye uno munsi nashimye yuko tuyaga ku bantu bipfuza kuba bakorana na YouTube cyangwa se bifuza kuzabara gufata ama video mu gihe ari bonyene kandi bitabagoye. Benshi nivyo iyo umuntu agitangura biba bigoye kuba yokoresha ikindi gikoresho atari telefone, ariko ukazosanga biriko biramugora kuzofata video ari mu gihe adafise umuntu agereki ayimufasha, kuko urabona iyo ufashe kenshi biragorana ugira ibinini ariko ugasanga ni ibintu biba bigoye muri uwo mwanya uri mu gihe uri wenyene. Ariko bibaye nuko umuntu aba ariko arakora ubunabiriya agora ico yita umwiyaranjo, ari nayo mpamvu yatumye nifuza kubasangiza umwiyaranjo umuntu ashobora kuba yokoresha kandi ugasanga arafashe video arikoze imeze neza kandi cyane. Bigenda gute rero? Gumana nanje intambwe ku yindi, uwo mushasha ndakwibutsa kugira subscribe kuri YouTube channel ya YouTube channel ya Murundi Daily Show kugira ngo tumananye twagura umuryango maze dushishikare gushira hamwe kugira ngo ibintu bibandanye bigenda neza cyane. Benshi rero nko nababwiye turahura n'iki kibazo ugasanga ni muri kurafata video ukayifata ariko ugasanga ntibihuye cyane nizo wifuza, ariko mu gihe ukeneye gufata video ituje itekanye wicaye uri kuravuga ibintu bisobanutse, reka ndakwereke ubuhinga ukoresha kandi busanzwe cyane kugira ngo bishoboke ko ufata video yawe telefone yawe iri stable itajuragirika utagize iki ariko ibintu bikagenda neza cyane. Nkurikira rero intambwe ku yindi. Reka ndabereke ubinga bijanye no kwiyaranja butuye cyane kandi musanzwe budashobora kugusaba amafaranga make, ariko bugagufasha gukora video imeze neza iri stable mu gihe uriko urakora video utuje utekanye wicaye maze uri kurabwira abantu ikintu shingira kamaro. Rero nkurikira ndabereke bimwe mu bikoresho hano cyuko turakoresha je nkoresha kandi bigatuma ushobora kuba no gukora video iri stable cyane. Utuntu dusanzwe cyane kandi twese mwese muratuzi nudu sipi benshi batuze mu mabanki. Utu sipi dutoya cyane ariko nutwingira kamaro mu gihe umuntu yakoresheje ubwenge bwe neza, mu gihe umuntu yarashaka gukora ikintu cingira kamaro. Ikindi kintu nkoresha ni giki, ni runo rutsinga benshi bitwa fil alligator. Runo rutsinga rusanzwe cyane ariko rushobora gutuma ushobora gukora video yawe nimba ukoresha telefone maze telefone yawe ikaba iri stable neza cyane. Nkurikirana rero intambwe ku yindi uko tugira dukore ino video maze na wewe warusanze ukora ama video utuje wicaye ahantu maze ukurabwira abantu ibintu bitandukanye hamwe utazosubira kwipfuza amagembo n'ibindi ariko wikoreshereje aka kantu kiwawe konyene maze byose bikagira iki bikagenda neza cyane. Okay, reka rero ndabereke intambwe ku yindi maze urabona ko ndafashe ya alligator yanje ndafashe na telefone kandi urabona ko ari umuntu mutoya cyane gisende, ariko ndashobora kwifashisha mu gupima nkaraba uko telefone ingana ndayipimira ibona kugira ngo ninaba mfashe telefone nkayishira ngahanye nshobore kuba no gufata video imeze neza cyane. Rero nizo ngira nkore. Okay, twagiye intambwe ku yindi.
Okay, nkuko mubibona rero bisa n'uriko aratunganya neza akantu telefone ishobora kujamo yuko aha deja namaze gukora ahantu telefone ishobora kwinjirana kugira ngo ishobore gufata neza. Igisigaye ni iki? Igisigaye ni kuraba mbega telefone nayo kugira ngo kaze guhagarara bica bigenda gute. Murabona yuko telefone imaze kwinjira, igisigaye n'ukuntu iza guhagarara. Aha rero bijanye no guhagarara turabona yuko tuzinga hano kandi ibi inye murabona yuko biza gufasha mu gihe telefone igize iki ihagaze neza cyane nkuko mubibona. Dufashe hagurutse kamera twegerereze kugira ngo umuntu wese ashobore kubona kano kantu biduze na kamera ayiboneke. Nkuko mubibona rero murabona yuko telefone iza gushobora kuba yohagarara neza cyane. Aha rero umuntu agira iki agakosore neza ku buryo telefone amaze kuyishirako izoba ihagaze neza sana. Okay, turagenda kimwe ku kindi ko nabibabwiye. Okay, aha turabona yuko ya figa yagatire yacu yabaye ntonya ariko twiteguye kugira ngo tuyongerereze. Murabona yuko nafashe namaze kugira akonza kungako maze twacu niyo mpamvu duhari kugira ngo dushobore kugira iki kuyunga maze ibintu bikagenda neza. Reka ntangure ndayunge maze ndabereka uko resultat twatoye uko byagenze neza canke byagenze nabi, ariko nibigenda nabi ahubwo biza kugenda neza cyane. Reka rero turike kubane nanje intambwe ku yindi. Nkuko nababwiye ni ibintu byoroshe cyane, bisaba gusa gufata akanya gusa wowe ukayumvira ku giti cyawe ukumva ico ushaka kugira iki gukora n'icyo ushaka gushikako. Maze rero ntibikenewe yuko uzofata amamiliyoni n'amamiliyoni ngende kugura ngo ibikoresho ngo bigezwe. Nkuko rero mubibona twakije guteranya ariko ngaha ntibirangiye ahubwo twiyatusuye dufatanye gukuna kugira ngo bize kugira stabilité imeze neza. Uturere n'utundi twongereko tubohereko urabona ko biza kuba bifise aho yicarira hameze neza. Naho ngira nsubire mfunge kamwe ku kandi kugira ngo ibintu bigire okay. Wana kudiko bunga yanze yacu. Okay. Okay. Murabona ku bisanzwe dusa n'abahejeje aka appareil kacu kandi barakora akantu gasanzwe cyane kandi urabona yuko bishobora guhagarika kagahagarara ku buryo umuntu ashizemwo na telefone ishobora kuba yo hagarara neza cyane. Okay, nkuko mubibona rero aka appareil kacu dusa n'abagize iki n'abagahejeje mubona byadusabye iki ni kwiyumvira gusa mu mutwe umuntu akiyumvira ivyo akeneye ivyo ashaka gushikako. Kandi urabona yuko aka appareil katagorana atari bya bindi ngo ugumujumira ugumugira iki ekada na appareil kameze neza cyane gahagaze gashobora gufata telefone yawe neza. Ariko nkuko nababwiye kugira ngo ibintu bigume bifise stabilité imeze neza reka no ngahanye dushireyo utundi tuntu kugira ngo umuntu byorohe mu gihe uriko urafata kamera aho ushobora kwifashisha canke telefone yawe uriko urafata video ushobora kwifashisha ufashe hirya no hino ku mpande n'izindi. Reka navyone ndabushiremwo ariko mureza kubona ukuntu kaza ko bakameze ndagahejeje kumana nanje intambwe ku yindi kugira ngo ibintu bibandanye bigenda neza. Nkuko nabibabwiye hano kuri YouTube channel ya Murundi Ari Show nikuza turasangira ibi na biriya byo umuntu abayemwo
ku munsi ivyo umuntu akora, eka ubuzima bw'umurundi muri make nuko umuntu ashobora kwideguya tukigishanya, eka nkuko mubibona handi ko turigishanya, ntihagire umuntu azosubira kuvuga ngo urumva ngo jewe ngo birangora gufata video ngo biragira iki, oyaye hariho ibintu vyoroshe cyane, ni firiga arigatire n'udusipi twonyene vyonyene, nta yindi materiel mfise, n'amaboko gusa kumenya ukunda akazingazinga, nkapima gusa ahantu telefone iza kwinjiramwo neza, ibindi vyose bigaca vyikora. Ibi byose rero bizokorwa mu gihe wowe uri umuntu wifuza gukora ibintu byawe neza mu buryo buri professionnel, kandi ntibigusaba ngo uburyo amafaranga ngo menshi ngo ufise ngo amafaranga umaze kuba wotera imbere, oyaye kugira ngo ukore ibintu neza ntibisaba gutera imbere, ahubwo bisaba kwanza umutwe ubishaka, kuko iyo umaze kuba wokenera gukora ikintu kandi ukagikora neza, hacakora ico kwita umwiyaranjo, ukiyaranje wowe ubwawe kandi ibintu bikagenda neza cyane. Ibi rero ibinye si bya bintu by'abashinwa gusa, umenga abashinwa nibo bonyene biyaranja kuri ibintu ari, kandi ibintu bakabikora neza, oyaye twese turafise ubwenge, turashobora kwiyaranja muri ibintu ari biya, kandi ugasanga ibintu byacu biragenze neza bidadusabye izindi nguvu ndende, ubundi bushobozi burebure nk'amafaranga n'ibindi. Tubananye rero mu kwagura wa muryango wacu wa Murundi Daily Show, ntitwibagire kugira subscribe, eka no gushiramo commentaire bivaye nuko wewe uriko urabona kino kiyago. Rero gumana nanje intambwe kuyindi gushikaho appareil kacu gahera neza ijana kwijana, ku buryo umuntu acatangura kugakoresha. Nkuko mubibona akapare kacu gasana kari ku musozo nk'ibice 99% bisa nkuko karangiye, ariko bivanye nuko zino telefone zacu ziba zifise blendage, kandi murabona yuko iki arakuma ushobora kugira kuno ugashiramo ugasanga blendage yawe iragize ikibazo. Nico gituma bica bidusaba yuko hano tuhakikuza udusipi nka protection ya blendage kugira ngo ntishobore kugira iki kuba yomeneka. Rero nivyo bintu tugira turangirize ko kugira ngo aka appareil kacu ka telefone kace kadiba kameze neza cyane, kabe kari aka appareil kari complet. Hariho murabona yuko ndiko ndandika ko udusipi kugira ngo tuze kuba protection, nibaza ngaha anye biraboneka neza cyane, ku buryo imize yacu iza kuba imeze neza cyane. Yego kandi si no kuvuga ngo ni kuri babandi ngo bakora ngo amavideo gusa ngo ya YouTube ngo iki n'iki, oyaye akano ka appareil umuntu ashobora no kugakoresha naho yo bari ku kazi muri biro yiwe yicaye, arashobora kugakora akagashirako, maze telefone ikagira ikaguma ifise stabilité kandi bikagenda neza cyane, maze bijibuze no mubuze kugira iki kubandanya ibikorwa byiwe. Nkuko rero mubibona bo byiza ko kasi ko ndashira hose ize kuba protection.
Wow, okay. Nkuko rero mubibona murabona yuko duhejeje kakapare kacu karaheze. Aho rero turashobora gushiramo telefone yacu kugira ngo dushobore kuyikoresha neza cyane. Okay, murabona rero ikindi cyo nifuza ko bana basangiza umuntu ashobora kuyikoresha umwanya wose ashakiye mu gihe ariko arifata video. Murayibona ndashobora kwifata video kandi bikagenda neza cyane atawinkomye atanundi muntu numwe turi kumwe kandi bikagenda neza cyane. Akari n'akapare keza umuntu ashobora kuba yokwifashisha mu gihe ariko arakora kino gihugu. Eka ni n'akapare gashobora gufasha umuntu mu gihe ari mu bindi bikorwa maze akaba keneye kuba yokoresha telefone neza cyane. Rero ibintu murabona yuko ari ibintu byiza, ibintu ashobora gukora intambwe nkeya cyane kandi ibintu bidasaba uburyo. Hari uburyo mwabonye bisabye, eka da nta kimwe bisabye atari gusa kubyumvira ko gusa nkiyumvira n'icyo ashobora kuba no gukoresha. Ashobora gufata video yose uko ndayishatse, uko nshatse kose afata video kandi video ikagenda neza bitasabye kwirirwa ndakora kuri telefone. Rero reka nongere ndabashimire mwebwe mwese mwabanye nanje muri kano kanya nakara kandi kiza cyane aho duhejeje gusangira rero mu bijanye nuko umuntu ashobora kuba yo kwiyaranje mu gatabo afise bwo gushobora kuba yogura ibikoresho byiza cyane byo gushobora gufatisha telefone yo mu gihe karafata video cyangwa karakora ibindi bintu byose. Ariko turaje kubona yuko umuntu ashobora kubikora mu buryo busanzwe cyane akoresheje ibikoresho bisanzwe cyane bidasaba n'amafaranga, ku buryo yaba utu dusipi ahantu hari hose ashobora kuba utonka, yaba tuno dusinga urashobora kuba utonka ibintu ugasanga bimeze neza cyane. Rero ndabashimiye mwese mwabanye nanje, reka dukurikirane muri no video ikurikiranayo. Mutibagira kuri subscribe na comment no kurakinga ino video kugira ngo tubandanye kwagura umuryango wacu wa Murundi Daily Show. Imana ibahezagire, mugire amahoro mu banyu no mu byanyu. Murakoze.